Nshuti namwe bakunzi mudukurikirana kuri Humuriza TV ndongeye kubaramutsa muri kumwe na Colombe igira neza kuri uno musi tugiye tuganire ku nyifato ibereye imisore n'inkumi bageze kubaka ingo zabo tukaba turi kumwe n'umutumire hano muri studio Apostle Jimmy Gateretse ndabaramukije ndabahaye ikaze murakoze cyane. Ego kimwe mu bintu rero bikunze gushikira abantu bageze kubaka izabo harimo kugira amadidane mu mahitamo kumenya ati mbega uwo turi kumwe yoba ari wewe by'ukuri wiwanje canke kumenya ati mu mahitamo menshi mfise imbere yiwanje n'uyuhe yoba ari ukuri. Mbega Apostle Jimmy ikibazo nk'ico mucishura gute? Numva ari ikibazo cabajijwe mu mpande zibiri. Hariho kutaraba wahisemwo canke ariko kuba wamaze guhitamwo. Kuba utarahitamwo ni birebire, reka mvuge kuba wamaze guhitamwo, kuba umuntu mwaravuganye ko mwatanguranye urugendo kugira muzoshike mu kubaka urwanyu. Icambere kibikwereka n'urukundo, cya kabiri n'urukundo, icya gatatu n'urukundo. Tiboneka gute? Nuko iyo abantu bakundanye ntashobora kumara umwanya munini ataka SMS nkuko bigezweho kera abandi kudukete canke gutelefone canke kuri WhatsApp canke sinzi donc communication. Yubonye yaciye igihe kinini ubona ari ahantu ashobora gukomunika hariho ibintu nawe uce wumva ko tagize. Rero gikuru n'urukundo. Urakoze. Mbega ko dukunze kubona hari abantu batangura imigenderanire ugasanga birashitse kure, imiryango irabimenye, inshuti n'abagenzi turabimenye, mugabo haheze igihe cyanaka ukaza wumva ngo vyahagaze kandi byari ibintu tubona by'ukuri byari bifise ishingiro, bari bafise n'imigambi ikomeye, mugabo tukumva ngo bahebanye. Ivyo bintu byo biva kuki ndetse byo kurindwa gute? Biva ku mvo nyinshi, ntitwashobora no kuzivuga zose, ariko reka tuvuge ibyo twiyumvira byoba ari bikuru. No kuvuga iyo umuntu ari akundana n'uwundi bari muri fiançailles, no kuvuga ko amaso ntiyugaye n'amatwi ntiyugaye, no kuvuga ibyo wahora ubona uguma ubibona, ibyo wahora wumva uguma uvyumva. Rero igikuru no kumenya ko ibihe byahindutse. Nimba wahora ubona abakobwa 30 muganira n'ibiki, urashobora kumenya ko hariho umwe afise intumbero nini utageza gushiramo inguvu gusumbya abandi. Nimba ari ku mukobwa nawe hari ibintu yahora araba akavuga ati ho baza ufise uburyo bwinshi canke byo bita umuboga canke sindabizi, kuko abantu bakundana kenshi harimo ama intérêt naho umuntu atobivuga kandi sinabibi, ariko no kugira ama intérêt meza. Rero ibituma kenshi abantu badashika kuri iyo ntumbero barabana, umwe agahava abona ati ingeso sindayemeye canke ubundi akavuga ati uyu muntu numva ntari fier nawe, ngiye ahantu numva ntanezerewe kuba nawe, ibintu nk'ivyo. Ibindi navyo nuko usanga abantu biyibagira bajanye n'umuntu, tuvuge mu rubanza batembereye, nimba ari umuhungu agacaguma avuga bya bindi yahora avuga kera, abakobwa bose shiri wanje ni sawa. Umukobwa nawe ugasanga nawe nuko bakibagira ko ibintu byahindutse, ariko uri kurabiba ikintu mu muntu ejo uzosanga hitameze neza. Ni nk'ivyo. Murakoze. Mbega mwoshobora kutubwira inyifato zike muri zinshi umuntu ashobora kwifata muri ico gihe yamaze kugira ihitamo? Inyifato ubwa mbere ni uko umenya ko icyambere ibihe byarahindutse. Aho wagenda umenga abantu bose n'abakandida buko muzokubakana, ibintu biba byahindutse kuko harimo warahisemo. Ico rero ugacuba umuntu ari sérieux, no kuvuga ugiye mu rundi rwego, no kuvuga si ibintu by'abana uri gutegura kuba ku rugo. Ego rero ikindi nuko umenya guha agaciro valeur uwo muntu muri kumwe. Peu importe ingene ameze wamukunze uko, mwemere imbere y'abantu yumve ko yemewe. Nimba ugiye mu nshuti ntuce binyanga ngo uyu n'umugenzi, vuga ico mupfana. Ivyonye rero birubaka, ugasanga nejo mu rugo nimwashikayo muzobana neza, kuko hari ibintu bihinduka uko umwanya ugenda.
ugasanga umuntu tuvuge wamukunze afise ibiro 50, igihe gitonya afise ibiro 80, ugasanga ntiwari wakunze umuntu umwe bita sinzi bafise ibiro byinshi. Rero ibintu birahinduka, ariko igikuru umutima ba fier y'uwo muntu, hanyuma uvyemange n'imbere y'amakungu. Yego. Apotre Jimmy, turashimiye kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze kudutumira. Yego, twizeye ko mufashije abatari bake. Nongeye kubashimira namwe mwadukurikiranye. Mumiza TV iri kumwe namwe amasaha 28 kuri 80. Murakoze.